Inzoga zifatiwe rimwe n'inyama ngo niho gutega igisasu mu mubiri wawe kandi umunsi umwe usamaye cyaguturikiramwo. Ndagarutsenga kuri televiziyo umuvugizi mu gice kigira kabiri caca kiganiro twabashikiriza kijanye n'inzoga. Narabonye ingene muri ko muragikurikirana muri benshi, mbere hari n'abatwandikiye ubutumwa bugufi batubwira neza yuko twosubira tukababwira igice twabemereye kijanye n'inzoga, kuko twarababwiye ko inzoga ku muntu ayinyoye neza ari nziza, mugabo kuyinyoye nabi ishobora kuba mbi. Twarababwiye ivyo umukenyezi ashobora gufata bikamubera vyiza hagati y'ikirahuri kimwe n'ibirahuri bibiri ku munsi, ariko ntarenze ibirahuri 10 ku ndwi bikunze, mbere akavyihatira akamara umunsi umwe atanyoye inzoga. Umugabo nawe twarabonye neza yuko ashobora gufata hagati y'ibirahuri 2 n'ibirahuri 3, ariko nawe bikunze akamara umunsi umwe mu ndwi atanyoye inzoga, akanwa ibirahuri 14 mu ndwi. Ariko bidasigura neza yuko umuntu dasanzwe anywa inzoga ashobora kuzinywa ngo nuko yumvise ibi, ngo nuko yumvise ko zifise urupimo, ariko akamenya yuko inzoga zishobora kugira ibibi vyinshi, mbere ibibi nivyo vyinshi gusumba ivyiza ku nzoga. Utabikurikiranye subira mu archive y'ibiganiro twagiye turatanga tugaruka ku nzoga hano ku Muvugizi TV birahari, ariko kandi uburagira subscribe kugira ngo ibindi zogenda tubashikiriza mugende mu bironka. Mu bibi rero twabonye hari ingwara zishobora guterwa n'inzoga nk'umutima, bya diabete canke ama AVC. Twarabonye n'ingene inzoga ishobora kononera umuntu mu kibano, abantu bakaba mu misharikano, umuntu agatakaza akazi ku kazi, umuntu ugasanga arafise ibibazo mu bijanye no mu mutwe by'ama depression cyangwa gije bita dependance n'ibindi vyinshi. Singombye kubigaruka ko kwari kubijanjagura kugira ngo mwumve byo twayaze ahaheruka, ariko sino kubagira kuvuga yuko inzoga ari mbi gose ku mukenyezi yibungenze. Kandi twaravuze ibirahuri yuko inzoga yose ifise ikirahuri cayo, aba umuvinyu cyangwa za bière, ariko ibi byose bagenda babivuga mu buryo bwa rusangi, kuko ubundi haba ivyiza canke ingaruka birashobora kuvana na vyinshi. Niko ko ari umukenyezi canke ari umugabo, ibiro vyiwe canke bimwe vya metabolisme diko ngira umubiri wiwe utunganya ivyo bawuhaye, hari bitari bike. Mugabo abantu bagenda bamenya yuko inzoga ari nziza kuzinyoye neza, uzinyoye ku rugero ziragira akamaro mu gutembera kw'amaraso, mu gukora neza ku mutima, ariko kuzinyoye nabi akanywa zirenze ingaruka ni nyinshi. Kiyago twabahaye kiza kivyerekana rwose. Ngomba rero uno munsi kugaruka ku bintu bibiri vyonyene. Kubera iki inzoga ari bibi kuzifatana n'inyama mu mwanya umwe. Ikigira kabiri ndaza kugaruka ku kindi nabajijwe canke abantu bagomba kuronka ku muco, kubera iki iyo umuntu ariko aranywa inzoga aguma anyoterwa. Iki cambere rero ni kubera iki kunywa inzoga wongera ufungura inyama ari bibi. Nivyo muhora mubona iyo abantu bariko baranywa akayoga bagenda bafungura n'akanyama kenshi. Ni kubera iki? Ni kubera yuko inzoga iyo dushitse mu mubiri w'umuntu burya zimeze nk'igisasu karabutaka, zirandura ibintu vyinshi mu maraso y'umuntu, akagenda atakaza ibintu vyinshi kandi muri ako kanya nyene. Bigasaba rero yuko uri karazinwa agenda yihereza birimwo amaproteine menshi, birimwo ndema mubiri nyinshi, kugira ngo bigende vyuzuza ivyo izo nzoga ziriko ziratwara mu mubiri w'umuntu. Niho rero ubona neza yuko umuntu ariko anywa inzoga agenda afungura akanyama canke udufiriti, mugabo ivyo bintu ni bibi cyane, turaza kubigarukako. Bavuga rero yuko inzoga burya ngo zimeze nk'igisasu, kubera yuko ku muntu azinywa atigerera ziramugabaniriza imyaka yo kubaho cyane. Bavuga neza yuko abahinga babitohoje ngo imyaka 30 ushobora kuyitakaza kubera inzoga umuntu anywa mu kajagari canke
akazinywa uko yishakiye. Bigereranya nuko uba uri gutega igisasu muri wewe gishobora kukurimbura. Imyaka 30 yose ukayitakaza, womaze nk'imyaka 70 ushobora kumara imyaka 40 gusa. Womaze imyaka 100 ukamara imyaka 70 gusa kubera inzoga wanyoye mu buryo butari bwo. Mu gihe abahinga bo bavuga yuko umuntu anywa itabi ashobora gutakaza imyaka 10 iyo yomaze. Urumva neza yuko inzoga ari zombi cyane gusumba n'itabi. Aho gaca wumva ingene umuntu anywa inzoga akanywa n'itabi ashobora gutakaza ya myaka 10 n'imyaka 30 ikaba imyaka 40. Urumva yuko ni ibintu bidasanzwe abantu bagomba kumenya, ntizakunanira kubivamwo no kuvyihanganira ukaba ubizi. Kumbure ntazobura igihe usanga urabikoresheje, naho bavuga yuko kunywa inzoga umuntu yazinyoye bidashobora gukunda yuko aziheba cyangwa usanga bigoye. Kandi nivyo nyene bwa mu biganiro bizokurikira tuzofashanya kugira ngo tubabwire ingene umuntu yabaswe n'inzoga ashobora bukebuke kugenda aziheba. Kubera iki none kunywa inzoga wongera ufungura inyama ari bibi cyane? Gusomeza inzoga inyama bishobora kugira ingaruka kubera yuko igitigu c'umuntu, murazi yuko igitigu cama gifasha gukura uburozi mu mubiri, ibyo twafunguye bigatunganywa kubera yuko ari ama enzyme atanzwe n'igitigu. Rero igitigu kirashobora kugira ikibazo mu mwanya muto rero kikananirwa kubera yuko umuntu ariko afungura inzoga n'inyama, igitigu kiragira ibibazo, gica kigomba gukora kabiri defwa. Inguvu cokoresheje unyoye ikintu kimwe kikazikoresha kabiri. Mu vyumve igitigu kirafasha gutunganya kugira ngo izo nzoga zisohoke canke nyene zitunganye mu mubiri w'umuntu. Igitigu kirafasha kugira ngo ibyo twafunguye bishobore gutunganya. Rero iyo tubifunguriye rimwe, igitigu gica cihatira kuza gutunganya ibijanye n'inzoga, kuko nivyo gihera ku nzoga kubera yuko inzoga niyo igomba gutunganywa kare hama ngo isohoke mu mubiri w'umuntu, umuntu abandanya baho. Ko muvyo twanababwiye yuko ubwonko bw'umuntu buca bukora ku rundi rugero butariko burakorako. Rero ubwonko buratanga komande bubwira igitigu yuko conyaruta cyane kugira ngo uburozi ibintu bitameze neza umubiri wamaze kwakira bisohoke n'ingoga. Rero igitigu kiza kwihutira cyane gusohora gutunganya ibijanye na alcohol, ibijanye n'inzoga. Ngo hari gihe rero uko bahinga babitohoje babivuga, uza gusanga igitigu kitagishoboye kuza guhangana n'ibijanye n'inyama, cyahejeje gutunganya ibijanye n'inzoga, mugabo ivy'inyama bikarangira kitabitunganije neza kubera yuko carushe canke ububasha cari gifise bugeraho nyene. Ikambere kubera yuko umuntu ashobora kuba yagumye aha igitigu inzoga nyinshi, ugasanga ntikirosa akaryo ko kuza gutunganya ibijanye n'inyama. Niho rero biza kurangira amaproteine canke ibinure biri mu nyama igitigu kitabashije kubitunganya kubera yuko cagumye gitunganya ibijanye n'inzoga gusa. Bigatuma rero umuntu acagira umuvyibuho munini, ibinure bikaba byinshi mu nda kubera yuko igitigu kidashoboye gutunganya neza ibijanye n'inyama uko cihutiye ibijanye n'inzoga gusa. Kugira ngaho rero mu vyumve neza yuko ngo ni vyiza yuko umuntu afungura, byobaye vyiza yuko umuntu afungura iyo nyama akamara umwanya, hanyuma akaza kunywa inzoga inyuma igitigu cyashoboye gutunganya kimwe kimwe hako umuntu yobifungurira rimwe. Ibyo rero dupfa kubivuga turabivuga nka information canke amakuru tubahaye, ubundi turazi neza yuko abantu birabagora cyane, twaramaze kubimenyera, tuzi n'ingaruka zavyo turazimenye, mugabo hako ikintu cyo gushikira utarukizi wotuma ureka kukivamwo canke bikakugora kukivamwo, mugabo ukimenye niyo makuru, nico cigwa tugomvye kubaha uyu munsi ngaha kuri televiziyo umuvugizi mu gisata kitubwira ibijanye n'amagara y'abantu.
ndanababwira neza yuko inyama burya si nziza nyinshi cyane kuko zibitse cholesterol mbi. Cholesterol iza kwankiriza ikora ry'umutima, ikadutera ibibazo bijanye na bimwe by'amavese. Inyama rero no kuzitondera, tuzobigaruka ko mu kindi kiganiro aho tuzovuga ingene inyama zifise ubwiza mugabo zikagira n'ububi atari buke, abantu bakaba bozitondera cyane nk'izi nyama zitukura. Tuzovuga byinshi ku bijanye n'inyama, ariko n'ibyiza byazo tuzobigaruka ko mugabo uyu munsi wagombye kuvuga bijanye n'amabi yo kunywa inzoga, abantu bongera bihereza n'inyama, ariko banavyumva neza yuko ibi byose turiko turavuga ni nko muri rusangi, kuko birashobora kuvana n'umubiri w'umuntu, kuko ico kintu kirahambaye. Hari imibiri y'abantu ibitunganya neza, ubundi ifise ubukomezi. Ni nka kurya abantu banywa inzoga ukabona banyoye izingana, mugabo umwe yamaze kumukubita hasi, no kuvuga yaborewe, ariko uyundi ugasanga ntaco yamugize, kandi arashobora no kubandanya ibikorwa vyiwe. Birashobora rero kuvana n'umubiri w'umuntu, n'ingene umubiri w'umuntu usanzwe utunganije. Ibi navyo turashobora kubicishamwo abantu bakavyumva. Mu gice kigira kabiri rero mu nkundire ndabishure kuri wa wundi yatubaza ati ni kubera iki iyo umuntu ariko aranywa inzoga usanga uko azinywa ko yongera umwanya wo kuzinywa ariko aguma anyotegwa, gushika naho bamwe baca bavyita inzoga ngo zirimo imitima mibi, ngo zirimo amashetani, ariko sivyo. Nivyo tugiye kubayagira muri kino gice kigira kabiri. Uko umuntu anywa inzoga n'ivy'ukuri kuri benshi, si kuri bose, niko aguma anyotegwa. Ndavuze yuko atari benshi kuko ndazi yuko mwese munywa inzoga uko muzinywa siko muguma munyotegwa. Hari abantu bazinywa hanyuma akagira ati ndahejeje, n'abandi atanguye niho hari akabanga mbere k'inzoga. Ubwo mbere rero ikibituma nico bita effet diurétique de l'alcool. Iki kintu kirakomeye cyane, no kuvuga inzoga iragabanya ico bita hormone antidiurétique ADH. Iyo hormone nayo canke iyo nkabuzo isanzwe ifasha kugumya amazi mu mubiri, bifashijwe n'amafyigo. Iyo rero umuntu anyoye inzoga, ADH iragabanuka cyane mu mwanya muto. ADH nayo itahari, umubiri uca usohora amazi biciye mu kuja ku mwanda muto, kuja gusoba, bica bitera rero umwumira, dehydration. Inyota nayo igaciba ikimenyetso cy'uko umubiri w'umuntu udafise amazi. Ndabisigura, tunyoye inzoga zirica mu mwanya muto iyo hormone yitwa ADH, hormone antidiurétique. Iyo ADH nayo mu vyumve idufasha kugumya amazi mu mubiri wacu. Kuko umubiri wacu turiko turagenda, turiko turakora ibikorwa, tuba dufise amazi mu mubiri. Iyo udafise amazi mu mubiri ni hahandi ubwonko buhita bukurungikira hormone kubwira yuko unyotewe. Iyo rero unyotewe naho ugaca unywa amazi, kuvuga ko amazi aba yakugabanutsemwo. Rero inzoga birahamana cane na ADH. Nico gituma iyo umuntu atanguye kunywa inzoga aca atangura kuja ku mwanda muto, ni kubera yuko iyo hormone irahungabanijwe n'inzoga. Icingenzi rero, iyo tugenda ku mwanda muto kubera tunyoye inzoga, no kuvuga yuko siziya nzoga tuba turiko turasohora, niho bitereye ubwoba gatoya. Tuba turiko dusohora amazi yarasanzwe ari mu mubiri wacu, mbere umubiri wamaze no gutunganya neza. Ayo mazi acasohoka ku buryo bw'ikibiriraho. Niho rero umuntu uratakaje amazi acatangura kunyoterwa. Ngiyo imvo ya mbere, effet diurétique de l'alcool. Ngiyo imvo ya mbere yerekana neza yuko isigura igituma umuntu atanguye kunywa inzoga ashobora kunyoterwa, kubera yuko yatakaje iyo hormone ituma igumya amazi mu mubiri w'umuntu. Iyindi mvo igira kabiri ni kubera ikintu bita dehydration, umwumira. Twavuze y'umwumira uzanana. Rero iyo dehydration umuntu aba ariko aratakaza mu gusohora amazi ibintu twita electrolyte essentiel, nk'ibi vya sodium, vya potassium n'ibindi. Umuntu arabisohora cyane mu mwanda muto, kubera yuko nababwiye neza yuko ari amazi dusohora, na amazi umubiri wari amaze gutunganya ashobora kugufasha, mugabo asohotse mu buryo bw'ikibirira mu kanya gato cyane. Bica bituma rero umuntu anyoterwa kubera yuko ariko aratakaza ibi bintu.
mu vyumve kugira ngo bisobanukirwe neza, ngira ngo abize sante baravyumva cyane. Amaelectrolyte essentiel mu mubiri w'umuntu ni ikintu gikomeye. Dufate nk'umwana yafise ikibazo c'ingora zo gucibwamo diare, urabona neza ingene uyo mwana akarirwa cyane mbere agashuru n'ukumengo aratakaje ubuzima mu mwanya mutoya. Ni kubera yuko iriya diare imutuma atakaza ibintu byankenerwa mu mubiri wiwe, bituma umuntu ashobora guhagarara, akagira utuguvu, akagira energy, agakora ibikorwa, arabitakaza mu mwanya muto kubera ko iyo diare kumbure niyo vomissement. Mu vyakenera rero harimo kurekompansa cyangwa gusubiriza ibyo ariko aratakaza, bakamuha ivyunyunyu canke bakamuha ibintu anywa, ibintu birimo agasukari kugira ngo bishobore kumufasha muri iyo dehydration. Ivyo rero umwana bitakaza mu bwo buryo ndababwiye, mugabo unyoye inzoga nawe abitakaza mu kuja ku mwanda muto, agacagira rero umwumira. Nico kintu rero naco kiri mu bindi bica bituma umuntu anyoterwa cyane, uko anywa akaba ariko anyoterwa. Aha rero munahigire, muramwumva abantu banyoye inzoga aho bihagaritse, iyo haciye, iyo hagiye, urumva yuko hafise akandi kamoto kadasanzwe, bitameze nk'uko umuntu yari yanyoye amazi. Bisigura neza yuko mujya mukoyo urimo ibindi bintu, birimo n'ibindi nako ndababwira umuntu agenda atakaza mu mubiri wiwe. Bitoza iyo umuntu yanyoye amazi, mugabo bikabaho iyo umuntu yanyoye inzoga. Ubugira gatatu bituma umuntu anyoterwa, hari ico bita propriété addictive de l'alcool. Inzoga ubwayo isanzwe ifise ndavuge ni nk'imbaraga ku bwonko bwacu, ikagira ico no kwita circuit de récompense. Donc bigatuma umuntu ashobora kuzaranyoterwa, mugabe inyota ntovuga yuko ari inyota isanzwe, ntashobora gukontorora bijanye n'inyota, ngatari inyota isanzwe. Iyo no kwita soif psychologique ituma umuntu agomba kunywa gumanywa umwanya wose. No bisigura gute kugira ngo muvyumve? Nakamenyero ko umubiri wacu hagice umenyereje kirawufata, ubwonko bwacu burafata ikintu bumenyereje cyane, bukabugira nk'ikintu kamere. Rero ubwonko bwacu buragumya neza yuko kunywa inzoga ari ikintu c'ingenzi, hanyuma ugacero boza burakwibutsa yuko ukeneye gusubira kunywa. Mugabo birasigura yuko wari ufite dehydration muri wewe, nta mwumira wari ufise, mugabo ubwonko bwawe bugiye bukwibutsa yuko ukenera kunywa inzoga. Nikigira gatatu cyo ndababwiye. Ikigira kane ikino kwita guyabitide canke inzoga ni kintu bavuga yuko gituma abantu biryohera, abantu baryoherwa. Ivyo rero kuba bihari birashobora gutuma abantu baguma bumva banyote kugira ngo babe baraterama, hanyuma babe barayaga. Atari uko dehydration yari hari, mugabo bakumva yuko bikenewe yuko baterama, akanyota rero kuguma kaza na bwa bwonko bukabibafashamo. Rero ikintu mukwiye gufata, ikintu mukwiye kugumya ku bantu banywa inzoga, ni vyiza yuko unyoye icupa rya mbere, mu gihe bagomba kuza kunywa icupa rya kabiri, ubanza ushiremwo kirahuri c'amazi hagati y'inzoga n'iyindi. Nywa amazi kugira ngo ayo mazi aze gusanura bimwe byari byangiritse muri wa mwanya wa mbere. Ikintu ni c'ingenzi. Ikindi nuko umuntu yoza araraba ibimenyetso ku mubiri wiwe, bivyo ko umunwa wumye, kumva arushe, kuva amenetse umutwe, bisigura neza yuko ashobora kuba ari ibimenyetso ko yamaze kwinjira mu nyota, nuko umubiri we ukeneye amazi. Mugabo ikintu cyuko mwonywa amazi hagati na hagati mu kunywa inzoga. Hari benshi, si benshi cyane, mugabo hari amaze kubimenya, usanga ariko aranywa inzoga mugabo ku ruhande afise n'amazi, kinju y'amazi canke ubundi bwoko bw'amazi kugira ngo bishobore kumufasha kubandanya mwako kayoga. Twabonye mu vyo gafasha ko harimo kumbure no korosha ibiyago, gutuma iby'imibano bigenda neza, ko ntushobora kuganira bari ku gacupa, mugabo ntibigire bibagira kwigerera, banamenya neza yuko kunywa inzoga rimwe rimwe bishobora kuvamwo ibintu bibi cyane. Hari igihe rero ngo ushobora no gutumwa nuko umuntu
yoba yaragize muco bita dependance, narakivuza aheruka. La dependance alcoolique, umuntu ugasanga inzoga zaramaze kumubata, uko azinywa niko anyoterwa, kubera yuko umubiri wiwe ibintu byo kunywa inzoga byaramaze kuba incontrole. Ico gihe nicyerekana yuko ashobora kuba ariko aratangura kwinjira muri dependance, canke yamaze kuba muri ubwo buryo bwa dependance bw'uko inzoga zamaze kumukoresha, zimugenzura, ahari we yozigenzura akaba arizo zimugenzura. Nivyo rero nagomba kubabwira mu kiyago cuno munsi. Nanababwira neza yuko mu gihe umuntu amaze kubatwa n'inzoga ashobora kwegera umuganga akamufasha ingene yovyitwaramwo. Ngabo nizi muntu ko turabaha twibaza yuko zigenda zibafasha, ariko bwa mbere kumenya ibyiza n'ibibi biri mu nzoga, nibi bigenda biba iyo tunyoye inzoga tukagenda tubisobanukirwa buke buke. Nivyo rero ikiyago cuno munsi kigarukiye ngaha. Nibaza yuko byafashije abatari bake, haba igice ca mbere. Igice ca kabiri nuko kikaza kubatumirira mbere kuraba n'ivyo mutari mwararavye mu gice ca mbere mu archive kubijanye n'inzoga, ibyiza n'ibibi by'inzoga, ariko aho hose tukabivuga kugira ngo umuntu ashobore kugira amagara meza, maze ibyo umuntu yazaniwe ngaha ku isi ashobore kubirangura. Nkabibibutsa yuko umuntu ari ngaha ku isi kugira ngo ashobore kwiga urukundo rw'Imana, ashobore kandi kuba rukundo nawe yigana Imana, ashobore kwigisha abandi, ashobore kuba icigwa c'abandi ngaha ku isi, ariko kandi kugira ngo ashobore kwigira ngaha ku isi kwihangana. Mu bituma uri ngaha ku isi harimo kwihangana, harimo rero no kuzobona Imana imbona nkubone. Ivyo abantu benshi tubihurizako, nico warimewe ngaha ku isi. Kunywa inzoga rero uraye ko bigufasha gushikira ibyo tubajije kubabwira warimewe ngaha ku isi. Mugira umugisha ngaha iwanyu, Imana ibahezagire.